ukizoza mbana mutama yagiye nabitangaje birimo n'inzoya ziragenda ataco zirakora n'abakuze baragenda niwihangane mwana niwihangane n'ukuri muta reka turabe twisoze urabona tugumye impande yiwe aguma tubona aguma arira acabona isura biba byiza ariko dutashe asubire mu nzu yigumye ko nta kundi mama afise haguruka uje mu nzu twe turagiye ariko uruhuka gatoya yegenda uruhuke mwana biragoye by'Imana yakoze irazi gituma yabikoze ibizi mwana irazi gituma humeze Iwaga bidasanzwe bigute none asha ni sawa hirabaraho ewa turashima washitse neza nta kibazo cyabaye mu barabara oya asha nashitse neza urabibona aho ndi bo umva tugingire ko hanini cyo nagutumiye ko ni ikintu nashaka nyine ni nko kwiterera inkuru nyene twiterera inkuru bisanzwe vraiment bakwikundiye umukobwa mwiza umutima mwiza cyane twe turiterera inkuru bisanzwe yego ni byiza n'ubundi kamanze nyene dutangure vuga se urusaku urusaku kandi oya se urusaku n'ubundi ndazi ko ari inkuru nziza okay kani ndakubaza nyene bisanzwe nk'inkuru two turatera bisanzwe none hagira kuraba Zainab nadura uri kuraba warafite amakosa wanarinda amakosa mu biki mu bintu vyerekanye n'urugo uri kuraba mu rugo umuntu yitwara nabi n'uwitwara neza ubona yarinda ashi ibyo bintu biragoye kuvuga mugabo nawe ndibaza ko uzi mugenzi wawe Zainabu n'umugenzi wawe ingeso ziwe urazizi wumva ndibaza nyene ko uzi ingeso za Zainabu urazi ko yakunda nyene guca pembeni David mugane no usanga turana warushirijeho mu kugira ingeso mbi kumurusha hajyanya nta kwizera umwana w'umuhujera wapi nabambeshe dura nzi jewe nabambeshe n'ukuri ku Imana kuko Zainabu bijya binyaragene byo guca pembeni nibyo bapfuye na Dura Zainabu niyemera ko Dura afata telefone yiwe urumva Zainabu yabaye mu rugo ukamengo durabanye n'umugabo wundi nyene urumva kuko ntiyamumesera oya basi tuvuge kumesa biragoye basi ntiyagorora ntiyateka Zainabu ashe yasohoka saa 12 akagaruka saa 6 z'ijoro canke saa 7 Dura na wari aya yigire ku kazi canke yiberengaho shakirirwa muhira umugabo niwe yirirwa muhira umugore agatasa reka shareka reka je narumiwe hari umunsi navuye ku ishuri mvuga ati reka nje kuramutsa Zainabu menye amagara yiwe kunameze nibiki hari ikintu utazi umviriza nasanze Dura ariko agorora impuzu
n'umuceri uraho umurindiriye reka gutwenga Dura niwe kira ariko aragorora n'umuceri uraho urindiriye ko agira utora aje kuwuteka nyamba yari yejonda amasigusa ari umugabo we yari umugabo reka sibi ndumiwe rero jewe renzi ngo ajya ngo Dura niwe ngira usanga nawe yarafise amakosa abagabo usanga bafise ingeso mbi ugaca usanga umugore nawe kubwishavu reka nanje cingenda nanje ndamuhime kubera iki nanje yankoreye iki ugaca usanga niko biri muganibaza ko wengira ububizi kubera iki ibyo mu rugo iwabo je sinovuga ko ndabizi cyane bari mu cumba je sinavyo nzi navyo nomenya urumva mugabo ibiboneka nyine n'amaso Dura kwanza jewe naramumenye naramugize nk'umugenzi nabangira nk'umugenzi turavugana turayaga amakonseil yarama kwishuri nkamubwira ukuntu bigenda urumva n'umwana mwiza vraiment Dura n'umwana mwiza sinzi n'ukuntu no muvuga mugenzi wanje niwe gipfu rero twavuga ko ari we musazi Asha Dura je sinzi ko reko sinzi nuko hari umuntu yo muvuga nabi niko Dura yarakunda Zainab yaramukunda hari igihe yarira hari umugabo muzima akarira kubera Zainab yaramukunda mugabo ubu urabona biko biragenda birahera polepole tuvuganye yarashavuye yaramwikuye atangwe kumwikura murabona ko nyene agahinda kamuhezemo yahevye arabona ko atakizovamwe atakuguma Dura n'umugabo kweri n'umugabo bihanganye neza Zainab n'umugabo no kuri kw'Imana bumiwe kwi beze inabere n'umusazi nagose aho Dura sigaye yasigara agenda gufata akaza guteka umucira kongera akagorora n'impundu ujya n'umugabo kweri je ndamwemera Dura afise umutima mwiza numuvugira kubera uzi ko yari umugenzi wawe yagufasha byinshi kubera umugenzi uravugisha ukuri kuko ntavyo nza kumubwira kuko je nawe ntaho tuzinaniye nawe ntavyo nza kumubwira ndabizi ko mutazinanye mugabo kuri ngo nakubwira narababaye kungeneza inapo mu misi heze yaje none amafoka agira tugwe ko karabaye yabaye menshi yaho ko narakomera kungene yazavuga ngo ibiki n'ibiki ngo ubuzima bwayangaye byagize iki avuga ati ngira ujya mugabo niwe bari umuntu mubi umva rero nkaca mvuga ati reka mbaze ujya numve ko umugenzi wanje atari we mubi umva rero umugenzi wanje niwe mubi Dura arafasha abagwayi Dura arafasha abana Dura sinzi n'ukuntu no kubwira Dura n'umwana mwiza umugenzi wanje niwe mugome umugenzi wawe nawe ewe jengira rero nje kuryama sinzi na kuryama muco utaha ndyame kuryama wabine nturushi kashanje sindyama hari umuntu tuko turavugana ngaha umuntu mutagavugana ni dawe bo frère ngo rero tuge Iwaga bidasanzwe Waiteje amajea? Ndayecheche. Wakinyiki no musi. Akinyako no kugana. Gute, yereka kwanza kunwa kwa. Ya. Wenda kwemera. Ni gute no. Urukunda soma igitabo. Historia yanje nziza cyane ndaza kuyikubwira mu ico. Sibyo? Ngira rero. Urije wabonye inde nande abagenzi bawe mwakinye neza. Twakinye neza. Afise umugenzi wanje akugipara yarangurira ibarafu ryoshe. Isi umugenzi wawe yitwa nde? Akugipara. Akugipara? Afise igipara mu mutwe? Ahubwo uratwenza sefu. Ngo yagize gute none? Yangurira ibarafu ryoshe. Mbe abahe wamubonye hehe yakugipara? Hariya mukinira amashe? Aracuruza amazi ahora amaka. Ahora amumaje. Ahora guha amashe? Arakongera iyo uriko urakina? Ukinimwe akagwa zibiri zitatu. Uyo yakugipara? Ahubwo izina ryiwe riratwenza je shaka kumubona. Musi umwe zoza nzamutane. Aha ngaha muhira. Arakwemerera? Nta kibazo. Zomuzana ati tugende turabe mama wanje. Je mbona ico gipara nzotwenga nimbona igipara. Nzotwenga. Afise uri gipara cyatari kimwe mwica ubugari. Ase. Ahubwo
Isaye kubera ko agwa amaje akagwibarafu uramukunda sava basuzo mubwira ati umunsi umwe tuzogende turabe mama sivyo ibiryo byawe bikumeze genda ufungure rero genda ubwire Zaina bavuye ibiryo sivyo ibanga ridasanzwe bamwita Anko Kipara Bosco tekana sha nawe ni hatari Ishigipara kirikugira chura amahera ewe we nurumva hajya hose abana ati Anko Kipara ngo reka ejo uko ndaza inimugira nawe nagatipe niho gaje barafaka we wa wundi abona Anko Kipara ngo wararenganye none uwo mumenye gute wowe ngo mabarafu ni mwake gwe ubu burya amafaranga burya ni kuyarondera mu nzira zose we narakubwiye urasuzugura ngo oja gukora reka jewe ndabona yuko ngo nizububono nyene iby'ububone kindi kikuzanira amahera kirazira kukigaya ariko simesho ronga kubwira bana nuvuge oya vile magenda shima amabara afanize amafaranga attention hama ikindi kiza amafaranga najya amaje ajya bana la voilà ajya ni savre no izinduru za nuze za mama kijipo urumva udatungaje ukaronka amahera hakiri kare wewe zikira Salman numwegere kandi ukumuhamagara mama kijipo ekivyo bintu none siyo umuvuga ngacaza wone uziko atabura amajambo avuga none ivuko turondera amahera wowe umuntu atuzanira amajambo kandi tuma amahera yiwe ku kwezi umunsi tuzoyabura wibona mureke mama kijipo bijya rero genda afise inkuru ndazi rero bazi kumfisika yo gatiye munyene ka kopine kanje kandi na mari karabia rabia Salman nakubeshe rabia aramvuruze gose uyu munsi tubonanye icyambere nyambere kwa kuganira kuwanje nawe naho amahera nawe ansaba amahera jesi amahera gusa kumuhereza si breme ndamuhaye sinzi nacyo akora nzabona gusa aje gusambira ngo amahera yaheze nimufise yandi nyongera none ko uri bangi umengo ndisiyoni man uri ko cash bro yakubonye acabona iko cash cyangwa ni cash reka aho ukurantunga ari ukurantunga ndabibona oya mwebwe ubizera kubwira ikintu kimwe baje we narakubwiye kandi je nzokumara kubwira ikora mwebwe misore mubujya umengo amatwi yanyu mwengo yarazibye urumva umukobwa wose uzobona iyo muganiriye gatoyi inoti kandi mukira abakopini uyu muhungu urashibirira hari yakirikare ubujya azotuma wiba azotumucika igisum nukuri ugukunda atahura wese uko umeze kose akwakira uko umeze kose urumva ntakuremeke imisozi akuremeke inzeya imitwaro mutangana ntijyari numvise kumbwira ngo yafashe impuzu namba yira idi mama wanje ngo yirake zitatu none impuzu yirake zitatu umwana je sindayambara na je sindayambara yirake zitatu sindayambara apa yirake zitatu wewe umaze kwambara n'impuzu y'ibihumbi 50 kabisa rishani n'impuzu y'ibihumbi 50 naho birambara hariko ngo akuzana ibihumbi 300 nawe ukavyemera kukwemera gufata amadeni ngo 300 tugire gute nuzi yari ngaha ariko kurondera ngaho kwera amahera yiwe nabwo ati ndagubita ikibana ati yafashe safari wagize neza apana ngo wagize neza umunsi nawe bazogucakira bagutere bagushira indani kubera amahera y'abandi bamureka kwishiraho umutari mumushyira heza uramubwira rega ikibazo wowe ukora wigira ko uri bituminge wigira ko uvise amahera kandi ataje uvise ukamubwira amapromesi atandukanye kandi atabyushoboye uko werese umukobwa ariko agufata urumva we rero wagiye ajya umwereka yuko uri umusinzi mama wawe yafise amahera papa wawe kunuko ibintu birebire ategeza kuyahekenya yeye ntabwo mukumbere we mukumana ikice bugufi rero kandi we mukobwa badesha aramaze kwereka yuko atari we rondera ahandi rero none mo twara inkundu reka sharika niyo bavuje bana amarafu yiwanje amaje yiwanje bazishaka banyita ngo gipara ntacyo igipara ndagifise ndabizi ko ndagifise kandi cyakaga nta ngorane je ninziza amahera gusa kanoti narakubwiye igikuba cyose kizo kwindiza naho azoba ari atanu ku munsi urazogikora
ariko wewe ndakubwira ngo je ngo bongaye ngo je bongaye bo kugaye atagifise mu mufuko ga muhungu nagazi kawe kini gisaga je ndiko ndarondera inoti rondera amahera ibintu by'inkumi byihoze umunsi uzoronka inoti zikwiye ntuzobura inkumi ngo niwe tiro ryanje nje ndamureka ko yari tiro ryanje ariko nacu ibirasanzwe ujya n'umukobwa nzuronka n'uwundi uzoguma ngo itiro ryawe itiro ryawe n'akanoti havuga amanoti mbese yasenganuriye taxi mbere umvire nako neza senganuriye taxi mbere iyi ngo wirirwe ku mabarafu hariya wewe ushaka nawe ubona gutwara muri salo bakumuha igipara ankugipara namba 2 twese tube ibipara iniforme y'ibipara n'izo mafaranga kuko abana babonye igipara cy'iwanje baraza baraseka bakagira gute naje nka amabara farahari amaje mukine sawa rega urabegwa kuba ufise n'ubwanwa none we ugose ubwanwa ufise ubu bubiri yatari turondera amahera raba ya munuze musi hariho 500 musi yakije gitabu cyane nico ndagukundira ko gipara ndagukunda sha wewe sawa mugabo papa ariko ndagukunda gose sawa nta kibazo mugabo nawe urabuhinduke uwo mugabo Ibanga ridasanzwe